inyuma yo gutsinda umukino wahuje umugwiserukira gihugu hano iwacu ariwo intamba mu rugamba dukina n'umugwiserukira gihugu wa Tanzania ariwo Taifa Stars twagiye kubatsinda haraheze nk'indwi twagiye kubatsinda igitsindo kimwe cyagiye gutsindwa n'umukinyi bita Saido nibazo nkiza muri no mwanya nyene haheze novuga yuko gushika no munsi haheze indwi zibiri umugwi wacu intamba mu rugamba uriko uritegurira uwundi mukino uzobahuza n'umugwi wa MAURITANIE mu guserukira gihugu wa Mauritania. Murazi yuko dusanzwe turi mu ipure, dusanzwe turi kumwe na Centrafrique, dusanzwe turi kumwe na Maroc, dusanzwe turi kumwe na Mauritania na twebwe intamba mu rugamba. Murazi tumaze gukina imikino ibiri aho umukino umwe twarabitsinzwe na Centrafrique, twaratsinzwe ibitsindo 2 kubusa, turatsindwa n'ibitsindo 3 kubusa n'umuguserukira gihugu wa Maroc. Muravyuka ngaho kuri Stade Prince Louis kwa Gasore ariwo basanzwe bita barahinduye ubu hakitwa Prince Louis, ubu hasanzwe hitwa kuri Stade Intwari. Ubu nyene haheze ngerageje kuraba haheze umwanya mutoya haserutse urundi rutonde, haserutse urutonde rw'abakinyi 25 aribo bagiye kwitegurira umukino uzohuza Mauritania n'u Burundi itariki 11 ukwezi kwa 11 aho tuzohera mu gihugu ca Mauritania hama dukinero tour umukino wo gusubiriza uzocubera ngaho kuri Stade Intwari u Burundi bwakira igihugu ca Mauritania. Rero ngiye kukudondagurira ndakubwire abakinyi bari muri urwo rutonde rw'abakinyi 25 n'abakinyi 25 bamaze gusohoka. Abo bakinyi 25 iyo pole turimwo bisigura yuko turi mu majonjora yo kwitegurira canke yo kuja gukina kane 2021. Nkuko rero nababwiye tumaze gutsindwa imikino ibiri, dutegerezwa gutsinda imikino yose isigaye kugira twiyongerereze amahirwe yo gukina iyo kane 2021. Ubu turacari mu majonjora, reka renda kuvugire urutonde rw'abakinyi 25 bagize go rutonde. Turi kumwe n'abakoci staff y'abakoca bane. Murazi yuko Olivier Niyunge ko yahora ari umukoca no vuga yuko ari principal, umukoca wa mbere. Ubu unye ntakibarizwa ku koca principal, no vuga yuko ubu unye bamusubirije n'uwo bita Jimmy Ndayize. Hamchegera ciwe ni Joseph Bifubusa, akaca haza Amidu Hassan, ama akaca haza Olivier Niyungeko. Tugerageje kuraba kuri urutonde ku nimero ya mbere hariko Nahimana Jonathan, yarakinye muri KMC, yarakinye muri Tanzania kandi n'ubuni yakiri gusa yaramaze kuva muri KMC yagikinira ubu. Ku rutonde rwa kabiri hariko Rukundo Onesime asanzwe akina muri Message Ngozi. Muramuzi Rukundo Onesime ni match twatsinze Tanzania, niwe yari mu igori yarasamye urukino rwose, niwe yari mu igori. Ku rutonde kuri nimero 3 hariko Ndikumana Justin ubasanzwe akina muri Kenya. Ndikumana Justin yarakinye muri Vitaro, aza kuva muri Vitaro aja gukina kubitira ngaho hakujya mu gihugu kibanyi ca Kongo, aza kuva mu gihugu kibanyi ca Kongo aja hehe, aja muri Kenya. Hano ku kibanza ca kane ariko Sabiyumva Frederic muramuzi yarakineza Union Sporting, aza kuva muri 3e division, aza gukina muri Atletico Olympique, aza kuva muri Atletico Olympique arakubitira muri Vitaro, aza kuva muri Vitaro akubitira mu gihugu ca Afrique du Sud. Turafise obita Ndize Eric Musongati, muramubona mu defenseur wa Musongati, akaba ari we asanzwe ari na Kizigenza wa Musongati. Nawe ne mwaramubonye muri match twako turakina na Taifa Stars, nawe yari yagerageje gukina urukino rwose aho bari ko bakina inyuma na Sabiyumva Frederic. Akaca hazo bita Hakizimana Isa asanzwe akina muri Flambeau du Centre, muramuzi. Hakaba ariho Nzeyimana Philippe Denmark, muramuzi nawe ne iyi match yarayikinye match amicale uno mukino wa kivandimwe takinye na Taifa Stars ngaho mu gihugu ca Tanzania. Ukaba wari umukino wiwe wa mbere twavuga yuko yakinye wa kivandimwe ariko ubu yagiye gukina ku rwego novuga ko ari mpuzamakungu. Akacaza undi mukinyi bita nimubona Emery abatanzwe batazira kadogo, murabizi asanzwe akina muri Musongati, nawe yarakinye ngaho mu gihugu kibanyi ca Kongo.
nibaza no muri Vitaro yaraciye nimubona Emery ariwe batazira kadogo hariho bita Marco Weymans asanzwe akina mu gihugu ca Sweden nawe yarakiniye igihugu ca Belgique mwedo 19 abadakwiza imyaka 19 cyangwa bari munsi imyaka 19 yarabaye na kapiteni wa igihugu ca Belgique mu badakwiza imyaka 19 akaba ari niryo rya mbere aje gukinira umugwi serukira igihugu intamba mu rugamba. Novuga yuko mama wiwe n'abasanzwe avuka ino mu gihugu cy'iwacu ariko papa wiwe asanzwe avuka mu gihugu ca Belgique. Nganye acazundi mukinyi bita Nduwarugira Christophe muramuzi yarace mu mugwi wa Volontaire aza kuva muri Volontaire asimbira mu mugwi witwa RRB Academique Lydia Ridike Burundi Academy. Yaje kukina muri kuko Lydia RRB Academy ubwa mbere yitwa Rumuri aza kuyimukira muri RR baza kuyita RRB Academique kubera ari rose sponsor ivuye he muri casino. Muri ico gihe novuga yuko yagize ibihe vyiza muri RRB Academique niko yitwa ico gihe ariko ubunye yitwa Lydia Ridike Burundi gusa nkicitwa RRB Academy. Amachaza ubunye akabasanzwe akina mu gihugu ca Portugal ni asanzwe akina mu gihugu ca Portugal nkachaza undi mukinyi bita Ngabonziza Blanchard nawe asanzwe akina muri Aigle Noire muramuzi ariho Mugisha Josue Alberto muri Musongati FC Ulasenga Cedric Dani Kagabo asanzwe ari kapiteni wa Message Ngozi akaba ari kapiteni imyaka itari mike. Akacha hazo bita Ndayishimiye Yusufu Nyange nawe novuga yuko yahoze akina muri troisième division acasimbira muri Aigle Noire the Fighters aza kuva muri Aigle Noire agenda gukora test muri Allemagne tuzi test kuni yagenze aragaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Aigle Noire nyene ariko ubu akabasanzwe akina mu gihugu ca Turki. Akacha hazo bitanziga Masabo Steve yarakiniye mu wa Vitaro cyane gose arabana kapiteni wa Vitaro ariko muri kino gihe akaba akina mu gihugu ca Tanzania. Hariho bita ntibazo nkiza Saido nawe asangwa avukana na Nziga Masabo Steve muramuzi niwe yatsinze ni gitsindo cage guha insinzi intamba mu rugamba nga mu gihugu ca Tanzania igenekerezo rya 11 ku kwezi guheze gitugutu. Nawe novuga yuko hari umukinya bikora neza cyane gose yagiye kuba muri Vitaro kera kiri muto cyane agenda gukina muri yaraki muri za Turki akina muri France muri equipe bita Caen cyangwa Caen ni Caen yaratsinze n'igitsindo nga mu gihugu ca France. Niwe rero nawe nasangwa ari kuri runo rutonde ariko muri kino gihe banditse ko akina muri Tanzania akaba yaramaze gusinya amasezerano na equipe ya Young Africans ariko amakuru adusumira nuko azotangura gukina muri uku kwezi kwa 11 kuko muri kino gihe ariko arakina ariko mu masezerano basezeraniye nibaza ko amakuru adusumira biravuga yuko azotangura gukina muri uku kwezi kwa 11. Hariho bita Bimenyimana Bonfils Caleb asanzwe akina muri Slovakia ubu unye novuga yuko ugerageje kura Bonfils Caleb n'umuntu yaduze neza cyane gose yarasanzwe akina muri yari Scorpio bwa mbere mbwa irahindukiza kuba Academy Wembo Suche akina muri 3e division aza kuva muri 3e division asimbira muri Volontaire FC aza kuva muri Volontaire FC asimbira muri Interstar ava muri Interstar asimbira muri Aigle Noire aza kuva muri Aigle Noire araca muri Vitaro no yaza kuva mu Burundi acasimbira mu gihugu cy'u Rwanda muri Leon Sport aja muri Lituania bageze muri Slovakia. Acha azo bita Saido Berahino muramuzi asanzwe akina muri Belgique ubu ariko n'umukinyi yaciye muri za West Brom mu Bwongereza arakinira equipe nationale y'u Bwongereza batarenza imyaka 21 arakina za Stoke City ubu yaravuye mu Bwongereza aja muri Zurich Waregem ava muri Zurich Waregem awakina muri Sporting Charleroi akaba ari we asanzwe ari na Kizigenza w'intamba mu rugamba. Kachazo bita Fisto Abdulazak nawe yarakinye mu mugwi wa LLB Academic cyitwa LLB Academic ariko ubunye ni Lydia Ridike Burundi gusa. Nawe novuga yuko yagize ibihe vyiza cyane gose mu gihugu cyacu cy'u Burundi yaravuye mu gihugu cy'u Burundi arakina muri Congo arakina muri Afrique du Sud aba muri Afrique du Sud akabasanzwe akina muri mu gihugu cya Egypt
hariho bita Ami Cedric. Ami Cedric novuga yuko numukinyi yaciye mumvuze Prince Louis, hari abantu batazi Prince Louis sinzi nibaza ko babara yihinduye izina. Yarakinye mu bita Prince Louis nga mu Burundi, mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aza kuva muri Prince Louis aja gukina mu Rwanda mu bita Rayon Sport aho bamwita Gareth Bale bivanye n'ivyo yakoze. Yari umukinyi akomeye cyane gose, ariko ubu unye turiko tuvugana Ami Cedric asanzwe akina mu gihugu cha Arabia Saudite. Kuba mwibuka baramwibuka ku rukino twahuye na Tunisia, yatsinze igitsindo cyiza cyane gose. Hakacaza undi umukinyi bita Amis Mohamed asanzwe akina mu gihugu cha Hollande, muramuzi, aca ku ruhande rw'imbere ku mupembeni. Numukinyi nawe avyitwaramo neza cyane gose. Ku rutone ngaha cyazo bita Bigirimana Blaise asanzwe akina mu gihugu cha Tanzania. Hakacazo bita Bigirimana Gael Ilan. Bigirimana Gael n'umukinyi yaciye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza. Arakinye mu mugwi wa Newcastle, ico gihe wari ukiri muri deuxième division, uza kuduga aza kuva muri Newcastle akubitira muri Ecosse, ariko ubu unye akaba akina mu mugwi uri mu gihugu cha Ireland. Akacazo mu kibanza cha 24 akacazo bita Ndikumana Asman, akaba asanzwe akina muri Aigle Noir the Fighters. Akacaza Nshimirimana Joseph nawe akaba asanzwe akina muri Aigle Noir, yani wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Aigle Noir the Fighters. Harimo n'abacoach bane, staff y'abacoach bane. Novuga yuko n'urukino dutegerezwa gutsinda vyanka bikunda ko kugira tuyongerereze amahirwe yo kuronka ubwo bubasha canke yo kuronka iyo tike yo gukina kane ya 2021. Reka twifurize insinzi intamba mu rugamba nkuko bamye babikora neza. Ndazi ibintu bazobikora neza cyane gose. Ni mugihe bari bamaze 2 semaines indwi zibiri bari mu myiteguro, nibaze ko biteguye neza ku bantu tukwa tumaze kuja kuraba entraînement zabo. Novuga yuko tugerageje kuraba urugero bariko tugerageje kuraba n'ijya match twatsinze Taifa Stars. Ni match novuga yuko yatongerereje icyizero cyangwa icyizigiro yuko tuzotsinda ino match ya MAURITANIE rero turu urukino rw'ibanze n'urukino rwo gusubiriza. Novuga yuko abafana twese twegerane dufashanye, tuzoshigikire intamba zacu, intamba mu rugamba, kugira ibintu bize bigende neza cyane. My name is Starboy kuri Micros Isaac TV. Abantu mwese mwakomora dukurikirana, Imana ibahezagire, nimba ugwaye Imana igukize, nimba ukomeye Imana ibandanye kukongereza imigisha. Mugira muba mwubahe, murazi ko tubakunda cyane gose mu kubazanira bishasha. Iyo bibonetse murazi tudategezwa kubibazanira, turabakunda cyane gose aho uri hose. Urumve yuko umukunzi wa Isaac TV, muntu wese uri Murundi na utari Umurundi, uri muri famille ya Isaac TV, turabakunda cyane. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.